umurimvyi yitwa igira uko ishaka Boniface azwi ku mazina yitwa B-fACE on the floor asanzwe aririmba umudo wa hip hop kuri uyu wa kane mu ruheshi muri 2026 arayerekanye umukunzi we bagiye kurushinga bagiye kubana karamata eka nongera ambwira ati n'abarundi kazi ndetse n'abaririmbyi muri rusange batarakora ico gikorwa twongera tubahimiriza bako igikorwa ni ciza guko kubaka urugo ni vyiza eka ndetse nongera ndabibutsa ko umurimvyi yitwa B-fACE on the floor yaramaze imyaka myinshi benshi bari batanguye kwiyumvira amajambo bari batanguye kwiyumvira ati eka ndetse na benshi batangura kumutuka bamubwira ati mbewe ntuzokwigira urongora uzokuma winjiza utwana ndetse n'umusaza yitwa Bifizo cyangwa umwitwa Mugani Desire akaba yanamukeje amubwira ati mon frère courage ingo ntihababa kuko natwebwe twarabikoze mwebwe muratinya kubikora ariko natwebwe twarabikoze nta ngorane nimwe biteye ahubwo ugiye kubaka urugo rwawe aba ari vyiza cyane kuko uba wirinze ingorane nyinshi zigiye zitandukanye zishobora kukwagira nonga ndabibutsa ati rero umurimvyi yitwa B-fACE on the floor kuri uyu wa kane ruheshi muri 2026 niho yaterera ivi umukobwa umwigeme yitwa Adinevine akaba ari umurundi kazi akaba aba kumusaga eka benshi bataye kumucinege umurimvyi yitwa B-fACE on the floor tuwe umukobwa ugira ushire mu rugo nuwa mukobwa yakina ngo video ZAWAKERA ngakazirungikiranga aba diaspora ngo bakarungika amadolari abandi bakavuga ati uyo mukobwa nyabujya umurimvyi yitwa B-fACE on the floor akaba yivukira mu Kayanza ndetse akaba yivukira ahantu bakora cyane barima akabakora ibintu byaje n'ubworozi no kurima ati none atwaye umunyamusaga gute babandi bakunda gusiga inzara mu gatondo bavyuka saa 9 birirwa baryamye atakazi bagira B-fACE on the floor yamenyereye gukora yakuze akora cyane azohava abibamwo azohava bishobora eka barundi n'abarundi kazi murabizi ko bavuga amajambo agiye atandukanye ariko umusaza B-fACE on the floor nivyamucishije intege kuko arazi cari karondera muri we arazi ibintu ari karaharanira akeneye kubaka urugo kandi akeneye kubaka urugo rugume ndabibutsa ko umurimvyi yitwa B-fACE akaba yamukeje amubwira ati nukuri biraryoshe cyane biraryoshe bravo kandi félicitations ico gikorwa ukoze ni ciza cyane nongera mpimiriza n'abandi abasani ndetse mpimiriza abaririmbyi cyangwa umuntu wese ari muri entertainment cyangwa umuntu wese ari muri industry rongora ntibigayitse kukubera ubugiye kubaka urugo rwawe kandi ubutanguye gukura mu mutwe utangura gutondana ishashi ayo niyo majambo muri imvyi yitwa B-fACE yashikirije akora video ayicisha kuri TikTok yongera ayicisha no kuri Instagram izo mbuga zibiri hama abantu bataho kwisisikanya batongora kuyamamaza itangura kugera mu mitima ya benshi batangiye kuvuga ati nukuri ibi bintu ni vyiza cyane umurimvyi yitwa B-fACE akoreye B-fACE gukobera buri umuntu wese cyangwa buri umuririmbyi wese atatangura kubigendera. Hello bite so je ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe kuba tanzi nkaba nitwa Jafari Demo Sachonte Promoter bivanye nuko vyamba cyangwa uko ubishaka ndabibutsa ati muntu tarakora subscribe kuri Jafari TV nico giye ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira ku gihe. Abarundi n'abarundi kazi batanguye kwibaza ko ari indirimbo igira isoke ya B-fACE on the floor ariko siko biri je ndabahumurije umurimvyi yitwa B-fACE on the floor n'umukobwa yarayatereye ivi kuri wa kane ruheshi muri 2026 akaba ari umukunzi we bagiye kurushinga ariko akaba yamwerekanye mu bagenzi ku buryo n'umugenzi we wese akazomubona azokwiruke kandi ushobora no kumwegera ugasanga uranafunzwe uyu mugore wa B-fACE on the floor niryo jambo yashikirije mwabo bantu cyangwa niryo jambo yashikirije mu bantu niryo jambo ryavuzwe yavuze ati impamvu jewe ndamusiza habona nshatse kwereka abagenzi ati nimuzokwigere mutsitara cyangwa mu muceko uyu nuwanje tugiye kurushinga ndamwerekanye ndabazi abahungu b'abarundi ndabizi imisore y'igihugu
kishobora kwiruka n'abakobwa ariko twebwe siko tumeze ariko uko tumeze turamutse turavyerekanye ubu rero ndamuberetse umukunzi wanje niwe tugiye kurushinga niwe tugiye kubana akaramata. Guys, nagenda babwira ati mwabahungu mwe mwabasore mwe mutaragira icyumvo cyo kurongora ni murongoye ntihababa kuko natwe twarabikoze. Umurimvyi to B-fACE on the floor rero akaba ategwa amashugwe n'aba promoter ndetse aba journaliste ndetse aba artiste eka ndetse abakinya filme eka ndetse n'abakinya ba comedy abantu bose bari muri entertainment ndetse abantu bose bari muri industry byabageye cyane kubona nk'umuririmbyi B-fACE on the floor kuko yaramaze igihe kirekire cyane bari benshi bari bavuga ati yararozwe ariko ntiyarozwe ariko aravyerekanye ko atigeze arogwa. Guys, rero umuntu atarakora subscribe kuri Jafari TV nico gikora subscribe ku bugi biganiro bishasha byose bikomeze gushikira kugiye eka ndetse ibintu bijanye n'umuziki w'u Burundi amakuru ari update uzoyasanga kuri Jafari TV. Ni wakora subscribe rero uzobuhovye ahubwo uzobugiye kumenya amakuru meza kandi yizewe amakuru abusanga ari update eka ndetse amakuru mashasha eka ndetse n'ubumenyi bwishi kuko ni wa followinga iyi TV twa Jafari TV uzohamenyera ubumenyi uzohamenyera ibintu bigiye bitandukanye bibera muri industry muri entertainment. Guys, ciao ciao.